ikanguro n'iryashimika sawasawa amaprizo bazogabanuka. Hari abapfunzwe ko bibye, hari abapfunzwe ko bisha abantu, hari abapfunzwe ko banyuruje itunga ry'igihugu. Ivyo byose ntibizosubira kubaho ukundi. Haleluya. Kubera ikanguro rizoba ryanyiganyije, rinyiganyiza ubusuma, rikanyiganyiza ubwicanyi, rikanyiganyiza kunyuruza, kudokora ivy'igihugu. Haleluya, haleluya. Birahinduka. Ikanguro ritegerezwa guhindura imigenzo mibi ibiri mu gihugu. Ikanguro ritegerezwa gukora ku butungane mu gihugu. Ikanguro rirakora kuri ekonomi y'igihugu, no kuvuga ngo ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ikanguro rirakora no ku vyiyumviro vy'abantu, riragenda rigashika no ku vyiyumviro by'abantu bigahinduka. Yesu Kristo ashimwe cyane. Mbere ni navyo hatangura guhinduka ivyiyumviro, hanyuma bikaza abantu bakihana, bikaza abantu bagahinduka mu migenzo, bagahinduka mu butungane, ivy'ubutunzi byose ugasanga byahindutse. Mu yandi majambo nibihe byacu byo guhinduka, kandi duhindutse n'abandi bikagenda bikabashikako. Rero nagira ndababwira uko gutotahara kuzogira ingaruka nziza atari kuri twebwe gusa ariko no ku bandi. Haleluya. Turakeneye ubutumwa bwiza muri kino gihe c'ikanguro bukora ku mishaha n'imwemu. Usomye ku murongo w'9, ariko bamwe bikomantaje imitima bintumva batukira inzira ya Yesu Kristo imbere y'abantu, ava muri bo arobanura abigishwa uko bukeye, aharirira mu nzu yo kwigishirizamwo ya Turano. Bimara imyaka 2 bimeze bityo, nuko baba muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami wacu, Abayuda n'Abagiriki. Ibyahereye mu Bayuda gusa, n'Abagiriki barashikiriwe. Mu yandi majambo, nubwo hariho intumva ntizizoba kange. Oya, bashobora gutuka ibya Kristo, bagaca babituka cyane. Twinjiye mu ikanguro bakabituka cyane, bagatugutuka cyane. Wasaze, uri kuriyerekana, uri kuragira ukunakuriya. Ibi abantu bazogukange, intumva zamaho kandi zizokwamaho no mu gihe c'ikanguro. Ariko yamazeyo 2 ans Pawulo avuga ubutumwa bwiza, akiranira iby'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza buragenda, Abayuda bose burabashikira, hanyuma n'Abagiriki bose barashikirwa n'ubwo butumwa bwiza. N'ubwo izo intumva zari zihari, n'abatuka inzira ya Kristo bari bahari, ariko ntiyacitse intege, yarabandanije kubwa bwa bushobozi bwa Mwemu Yera, arabandanya. Hanyuma ubutumwa bwiza burashikira benshi. Haleluya. Budakoze kuri izi ntumva, buzokora ku bandi mu izina rya Yesu. No mu miryango yacu hari igihe usanga y'intumva.